Ikaze muri BNP Sport uyu munsi nibaza ko mu byo murimo byose mumeze neza no musuje kwa kuri football yo ngaho iwacu na cyane mu guseruka igihugu intamba mu rugamba. Nibaza ko benshi babibonye harabaye impinduka muri staff ya equipe nationale, umumenyereza aho aragenda haza mushasha azazanye nabe bamufasha. Rero nivyo tuje kurabira hamwe ubwo izo mpinduka zabaye n'urupfunguzo zo tujana mu gikombe ca Afrika c'ibihumbi 2027. Nivyo rero tuje kuyaga ko muri studio sindi je nyene ndi kumwe na mugenzanje ni Hazard Romansa, niwe turi kumwe muri kino kiganiro. Hazard ni impore umeze neza? Ameze neza cyane Richard, ndakuramutse cyane ndamutsa n'abakunzi ba BNP TV avuga ngo bariko baradukurikana muri no mwanya. Urakoze cyane. Hazard harabaye impinduka muri equipe nationale, umuselectionnaire yaravuye Etienne bazana sangwa Patrick yagiye kuza tura harasigaye match zibiri zo muri phase de pool ya qualification y'igikombe ca Afrika 2025. Sangwa yaraje yakinye match zibiri. Ikibazo gihari rero ni iki? Eski impinduka zabaye muri equipe nationale nigwo rufunguzo zose jana muri CAN ya 2027? Vuze impinduka zabaye ko go urufunguzo zo tujana muri CAN ya 2027 no munsi tugaruka tukaraba mbega byukuri niki gituma equipe nationale yacu itama muri CAN, niki gituma ugeza muri no mwanya equipe nationale gihe cyose imaze yarabayeho tumaze kuba twitabira igikombe ca Afrika gihuza imigwi iseruka y'abihugu incuri imwe yonyene 2019 muravyibuka ari muri Egypt. Rero ucu usanga bisaba ko twogerageza kwigereranya kwishira ku rwego novuga ngo gwabo bamayo tukarambega abo bamayo no munsi nirihe banga bakoresha ni kibaturushije muri rusange bigatuma twinjira mu ntunganyo y'imigwi duhereye novuga ngo kubakinyi bamagagwa tukaza kuri staff nkuko bivuze cyangwa se umugwi w'ubuhinga harimo n'umumenyereza n'abandi bashanzwe bamufasha novuga ngo gukurikirana abakinyi, ariko kandi tugaca tuza nko kwijambo ry'umupira w'amaguru mu gihugu tukaraba mbega mu bushikiranganje twagwamwo ryoyo nikiriko rirakora kugira ngo buri gikorwa kimwe giteza gukorwa kibe cokogwa uko biri. Rero izo mpinduka kenshi abatari bakavuga mumenyereza mugabo arabumenyereza ugasanga nivyo umumenyereza nimba yo bikibazo ni mu kibuga mbega imikenyero yo bihagaze gute, mbega bakinya batuma ko mu buryo bwahe, ariko kandi umukinyi nawe harakenewe kuraba kwaza muri equipe nationale cyangwa mu giseruka y'igihugu akamara umwanya muto gusumba umwanya amara ari mu mugwi we cyangwa se muri club yiwe. Ubwo iyo umukinyaje atameze neza muri club ni kingo aheza tange mu giseruka y'igihugu ko mu giseruka y'igihugu bitaba bikunda ko novuga ngo bashobora kuba bamutegura canke nimba equipe nationale umukinyaje ameze neza n'umumenyereza akaba ameze neza, ubwo abajejwe izindi ntunganye zo hanze y'ikibuga ko umupira nukinirwa mu kibuga gusa pirukinirwa no hanze y'ikibuga bo ubwabo uno munsi novuga ko baba bitunganje gute kugira ngo bikunde equipe yuzure muri rusange. Nibaza ko twodugira ikintu kimwe kugira ngo turabe uburyo bigenda birasumbasumana kuko ku mpande zose nibaza ko nimbura munsi tutoja mu gikombe ca Afrika kabiri gatatu gakurikirana kugira ngo tuje mu gikombe ca Afrika ca 2027 birasaba ko buri umwe wese mucajejwe mu giseruka y'igihugu hogenda haraba gukora icajejwe. Ubivuze neza, uravuze ati kweki tutama mu gikombe ca Afrika nkuko ibindi bihugu vyabigize akamenyero. Ivyo rero nivyo shaka ducako turakeneye gukora gute kugira ngo ntituvuge ngo CAN ya 2027 yonyine ahubwo tuvuge kuti CAN ya 2029 turajayo niyikurikira kandi turajayo. Harakosogwa iki mu vyari bisanzwe bihari? Bwa mbere reka tubanze tugaruke ku ntunganyo mu giseruka y'igihugu kuko tuvuze mu giseruka y'igihugu igihugu kirahari, ishama ryo umupira w'amaguru irahari, hariho ubushikiranganje, abakinyi barahari, no kuvuga ngo hari hakenewe iki bwa mbere kuko twebwe ivyo tuba tubona hanze y'ikibuga cyane tugomba kuraba umusaruro mu kibuga. Mbega umusaruro mu kibuga uhagaze gute? Muribuka ko umugiseruka w'igihugu wacu wagiye uraba mu bihe bigiye bitandukanye. Reka duhere hafi cyane nko kumenyereza Leo Olivier Nyunge ko mutombora ari nawe yadutwaye mu gikombe ca Afrika kimwe rukumbi tumaze gukina 2019 muri Egiputa. Yari umumenyereza mwiza dufise hano mu gihugu, anavize experience yakiniye mu giseruka w'igihugu mu bakiri bato novuga ngo ari muri generation yigeze kubigera kure, azi ingorane umukinya ashobora guhura nazo, ariko kandi anazi byinshi mu bijanye no kumenyereza kuko uyu niwe mumenyereza novuga ngo yamenyereje equipe twatanguye kuronkayo hagati mu gihugu twari igikombe ca Primus League muribuka Flambeau de l'Est yo mu Ruyigi, yarimwo abakinyi bagiye batandukanye. Rero yari umumenyereza novuga ngo azi abakinyi bacu cyane na cyane ko kuri iki gihe ciwe atabakinyi benshi twariko turaronka ku murindi basohoka, ahubwo vyari byoroshe ko turonka umukinyi asohoka mu gihugu afise imyaka 4 canke 5 irenga
akina muri Primus League bivuze ngo barabakinyi boroshe gukurikirana mugabo no munsi urabona ko umukinyi biroshe kakina sezo zibiri canke se zimwe yiyerekanye agaca sohoka igihugu rero kuri Alain Olivier Niyunge ko yashoboye gukorera muri condition uvuga ngo equipe yabwizwa gukoreramo aselektiona bagiye batandukanye mugabo ukamubona ko umenyereza asabwa gutanga ingufu nyinshi gusumba izo yabwirizwa gutanga bivanye nuko intunganyo zacu abakinyi bacu novuga ngo n'uburyo umupira wacu uteye imbere atari ku rwego rumwe n'ibihugu twabaduhanganye ubivuze neza 2019 mu nkino zo gukura kuramo twari mu itsinda rimwe no mu guseruka gihugu wa Mali twari mu itsinda rimwe no mu guseruka gihugu wa Gabon twari mu itsinda rimwe no mu guseruka gihugu wa Sudan y'Epfo uno musi ugiye kuraba Mali bari bafise abakinyi bari bateye ubwo bicogiye nka Musa Marega yakinira FC Porto muri za Ligue des Champions ku mugabane wabura yagaragara cyane waraba equipe ya Gabon guseruka gihugu wakunze kubamwo utugorane twinshi muri buka kapiteni Pierre-Emerick Aubameyang rimwe na rimwe agiranira utugorane novuga ngo nawo murongozi hano vyashika ntiyitabe ibi byaratumye novuga ngo equipe nseruka gihugu yari kubena mutombola afise experience ametrize abakinyi bani wacu ndetse n'abasohotse benshi bari mubo novuga ngo baramuciye mu maboko ariko n'abatamuciye mu maboko bari bamaze kuba baronka experience bivanye naho bagiye baraca juste kwari ku ukuzana ico gitsure kumva ngo nta mukinya ari muri national team canke mu guseruka gihugu ari hejuru y'izina Alain Olivier Niyunge ko mutombola nawe aho yobakina hose vyaragaragara ko je novuga ngo abakinyi baraza baza ati equipe nationale dufise umenyereza nawe afise amateka muri no mu guseruka gihugu ivyo vyatumye profita novuga ngo bwambira ko kajagari kari mu guseruka gihugu wa Gabon kuko Gabon ni gihugu giye kuraba muri organisation giye kuraba mu bakinyi tutari guharira ko kiturusha cyane mugabo kiri mu kajagari byari byoroshe ni naco gituma no muzi ugenda urabe cyari mu kajagari ko cyaratunanije twakinye inkino zibiri zose turanganya dukina na Mali ubona ko tunganya na Mali mugabo turushe cyane ni vy'umupira ni resultat uronse inota rimwe cyangwa amanota 3 wari uyakeneye naho yaronkurushe nta match bayoroshe ni vyiza nyuma yaho Alain Olivier Niyunge ko urabona ko equipe n'ubundi yisanze mu gikombe cya Afrika bica bitwereka ngo dushobora kuba twagiye muri gikombe cya Afrika rimwe na rimwe hari akazi tutakoze twabwirizwa gukora mvuze akazi tutakoze twabwirizwa gukora no kuvuga ngo mbega uburyo twagiye nyuma yo kubona uburyo turonse mwitike niki twoba twarakoze mu kwitegura ncancan tugerageje kwigeranya n'ibindi bihugu byari bigiyeyo dufate nk'igihugu cya Madagascar twahuriyeyo ari rya mbere naco kigiyeyo givize no mumenyereza mu Faransa azwi izina rya Dipuy mugabo cyari igihugu twari mu itsinda rimwe na Nigeria ukongera ko na Guinea Conakry urabona ko twisanze imbere y'ibihugu byiteguye kudusumba biba ngombwa ko tunanigwa nyuma ya Olivier Niyunge ko arasezerewe equipe nationale no kuri Olivier Niyunge ko nitwari tuzi ngo no mumenyereza mukuru tumenye umumenyereza w'abanyegori n'uyu tumenye abajerwe itangaza makuru mu giseruka kuvuga ngo ugasanga equipe ifise umumenyereza mugabo nta ntunganya mu buryo bwo kumenyereza kukijanye n'abakinyi sinda kwanda bikora ko candaza kwanda bikora ko novuga ngo mu mpera kukijanye na nuko kuntu tubona equipe nationale yacu kirevori nyuma ko abayeho staff ariko muribuka ko nyuma ya Alain Olivier Niyunge ko haraje Jimmy Ndayize no musamenyereza umugwi wa Aigle Noir de Fighters shasha iri kumwe na Sangwa Patrick ya muri staff shasha nyuma yo guca mu gwa message Ngozi agatwarana nabi bikombe ariko abumenyereza ashaka kumenyereza umugwi seruka gihugu yongera amenyereza na equipe ya message Ngozi kuvuga ngo kubwanje rumenyereza bifata kibanza igihugu gishobora kwikora ko nk'umwene gihugu akavuga ati igihugu niconkenera ndeke kugifasha abatari bake barabona ngo resultat ibura umusaruro mwiza ubura kubera iki equipe nta staff igira nyuma ya Jimmy niho twabonye Etienne Ndayiragijaza nyuma yuko ari umwe mu bamenyereza bari baritwaye neza ndetse anahabwa icizere n'abanyamahanga gusumba ico twatwaramuhaye ko yawe icizere na equipe seruka y'igihugu ya Tanzania arayimenyereza no musi bafise na generation irimwo bamwe mu bakinyi no musi washimira Etienne Ndayiragije ugaca ubwangongera ko n'ukuntu yamenyereje na equipe nseruka y'igihugu yabo nkuru akagerageza kuba umusaruro uhwanye novuga ngo kumbure n'ivyo naho umupira muri Tanzania wari ugeze ico gihe paraporo y'umupira wahandi Etienne aza tubona hatangura kubaho staff niho twabonye basangwa Patrick niho twabonye abagiye batandukanye baza tubona staff yuzuye turabona ba Valerie nk'abantu bigeze guca mu giseruka y'igihugu yanawubereye capitaine tuvuga ati kumbure bimwe mu bibazo mu giseruka y'igihugu wari ufise tugiye kuba tubitorera inyisho ariko
nkuko bigaragarira amaso ya buri wese. Valeri harageze igihe arasezera, hagera igihe tubona umenga hariho kutanywana muri staff ya equipe nationale. Ivyo navyo vyategezwa guca byafekta umusaruro kuri tapi vert tutitaye ku bakinyi. Nyuma yaho Etienne Ndayiragije wivuze neza aratandukanye na equipe nationale nkuko biri mu Rwandiko ko habaye kumvikana hagati y'ishami ry'umupira w'amaguru ndetse na Etienne, baratandukana. Nyuma yo gutandukana haje Sangwa Patrick mugabo nawe agenera na staff yiwe nshasha, aho twagiye tubona agiye batandukanye. Murabona ko Jimmy Ndayize yaciye agaruka muri staff, murabona ko ukijanye no kuba kit manager umugabo azwi izina rya Bosingwa Rajab nawe nyine yintegra mwiyo staff. Tubona bara kandi Patrick n'abandi bagiye batandukanye. Numva ko nawe aje n'ubundi muri yashusho kimwe mu byo twarira mu giseruka y'igihugu mu kijanye na staff. Bigaragara ko nubwo tutaba tuza amasezerano mu buryo buri direct bafise, ariko no munsi turazi ngo staff iriho. Tugereranije n'igihe Mutombora yarabaye muri equipe nationale, kumbure Mutombora yaravyipfuje ko iyo staff yobaho mugabo ntitwari mu bihe bitwemerera kuba yoronka iyo staff. Mugabo no munsi iyo staff irahari, abasigaye kumenya mbega ko staff ihari bipfira he rero abakinyi tubatumiki equipe nationale kirabura umusaruro kubera iki tudogira aho nyene. Tuvuye ngaho rero ca tuza kuba twinjira kuri ku bushobozi bw'umumenyereza, kuko nibaza ko baba batanze akazi muri FFB babazi ngo uyu bwa mbere afite impamya bushobozi mwemera ko umumenyereza wo mu giseruka y'igihugu mu nkino mpuzamakungu. Ico ni cambere. Twinjiye ku bushobozi novuga ngo ni touch. Mvuze touch ni kuvuga ngo hari ubushobozi umuntu agomba kuba afise haruhande y'impamya bushobozi, kuko dufate nko mu ishuri no munsi ushobora kuba wigana n'umunyeshure ukamenya ati twese twaraheje amashuri, dufate nka humanité cyangwa amashuri yisumbuye, mwese mukaba mworonka certificat des humanités générales, mugabo ugasanga uburyo mwiyumvira cyangwa uburyo mwokora ikintu mwigiye ugasanga buratandukanye. Ugasanga ari umuntu menga umuntu afite diplome cyangwa certificate mugabo nashobora gukora ibintu yize. Dufate nk'umuntu yize gukora umuyaga nkuba, ugasanga bararutana ukuntu babikora kandi bose baravyize kandi bose bafite impamya bushobozi. Rero kuba bwa mbere Sangwa Patrick bafite impamya bushobozi yo kuba yomeyezo mu giseruka y'igihugu, ico kirakwiye kijanye na touch no buhinga bw'umuntu ku giti ciwe. Nico gituma naza kuba ndabigaruka ko nibaza ko Domapar ari muri conditions nziza, afise contrat, arafise staff y'abantu novuga ngo bavyumva kumwe, hasigaye ko tumutuma umusaruro tugereranije naho mu giseruka y'igihugu warugeze kugira ngo turabe ko vyokunda. Tuza kuri Etienne Ndayiragije niwe twaheruka ku kijanye n'abakinyi. Etienne yinjiye muri equipe nationale novuga ngo dufise uburyo hariho urunganwe ruko rabisikanya n'urundi, kuko equipe nationale tuyizi kuri Saidoni Bazonkiza, tuyizi kuri Kwizera Pierre Batazira Piero, tuyizi kuri Sabyumva Frederic, tuyizi kuri ba Ruco, tuyizi kuri ba Karim Mackenzie, tuyizi kuri ba Nziga Masabo Steve. Bivuze ngo hariho benshi mubo Etienne Ndayiragije yashitse bagikuye kuza mu giseruka y'igihugu ariko bahamaze umwanya urumero mara, kuko no munsi bahise bavamo batanga umwanya ku bandi. Uno munsi Steve n'umuntu yagiye kwiga ibijanye no kumenyereza. Uno munsi ugiye kuraba umugabo uyu musore yakina hagati mu kibuga mvuye kuri Emmanuel Manu, yarakinjije agatari gake mugabo uno munsi urabona ko mu giseruka y'igihugu biragoye ko yogaruka. Bivuze ngo Etienne jewe ico mbona yabwirizwa gukora cyambere cyari kutwubakira urunganwe rushasha rushobora kumarana imyaka irenga 5 mu giseruka y'igihugu. Ufise staff ukagira urunganwe rumeze neza rushobora kubana imyaka 5 abahageze no kwa gutuma umusaruro. Ikintu rero cyari giye ari kubaka, turabizi twese mu migenzo y'ikirundi canke n'ahandi, iyo uri kurubaka wubaka buke buke. Ugomba kubaka inzu urahera ku mushinge ugashaka amatafari, amatafari ugasakara, weza gusakara inzu gatangura kuyishusha imeze neza, kuyisiga amarangi n'ibindi. Dufate rero uburyo Etienne ari karubaka equipe yacu, mbega byari kumworohera bivanye n'abasanze basohotse n'abahari. Gusubiriza Saidoni Bazonkiza ari byoroshe kuko n'umukinya afite experience, yaciye mu giseruka y'igihugu, ariko kandi yakinye imigwi gitandukanye, yarakinye muri Pays-Bas cyangwa mu Buholande, yakinye mu Faransa, yakinye hagiye atandukanye. Umukinyi nko kumusubiza biba bigoye kuko ni umukinyi yigeze kuba mu bihano ariko aza kwagaruka mu giseruka y'igihugu n'ubundi agaruka atwereka ko mu giseruka y'igihugu akwiye kubamo. Uwo kumusubiza biba bigoye. N'umunsi turabona Sabyumva Frederic n'umukinyi bigaragara ko equipe nationale ikeneye, mugabo tutokwitega mu myaka 5 iri imbere. Kingaye ukina equipe nationale ico kibazo kibagiye igihe ciwe kiriko kirarangira. Uravye imyaka irenga 10 ari mu giseruka y'igihugu kumusubiza ntiba vyoroshe. Uno mudufashe Nizigimana Karim Mackenzie yabaye kapiteni wo mu giseruka y'igihugu ku nimero 2, agiriye rimwe na Emery Kadogo. Mbega biroroshe gusubiriza abantu bakinyi.
uno munsi dufashe bigeze no kubigerageza kuri zibiri sini umutipe w'umuzungu afse baragerageje kuri Philippe Oslav baramugerageje ni vyigeze bicamo na urabona ko bitafashe mu gihe novuga ngo nyene ariko ndavuga hagati mu kibuga Piero yari umukinya afite touch iteye ubwoba kinya kinisha kubamfu atera amakufra agumana umupira neza ariko akini ibintu bikenewe mu giseruka gihugu kumusubiriza biba bitoroshe tukongera ko umuhisi Papi Fati anavuga ngo nawe yabona musagihari nawe nyine ari muri no generation twari kuba tuvuga ati mbega zosubirizwa gute ugaca wongera ko na Saidoni bazongeze dufate nk'iyo Mediane ufate Kwizera Pierre uzane Nzigama Sabo Steve uzane Saidoni bazongiza uzane n'umuhisi Papi Fati rumvikana ko ni equipe yari iteye ubwoba dufate tuje nko kuba winga twarabonye Yamin Seleman nyuma ya Yamin Seleman turabona umugabo yitwa Cedric Jaba canke se Cedric Amis ni umwe mu bakino uvuga ngo nko kuri yuno mugabo yitwa Ale Olivier Niyunge ko vy'ukuri ubona ko yaraheze equipe nationale cyane mu busatirizi uno munsi bitoroshe kumusubiriza nubwo urabona ko ari nzava mu gisero kagihugu ubona ko asigaye azarika ingufu ziriko zirarangira asabwa byinshi birengeye ivyo ingufu ziyo zimwemerera gutanga uwo kumusubiza byari bigoye uno munsi utibaga umukinyi yatsindiye ibitsindo byinshi mu gisero kagihugu Fiston Abdurazak nawe kumusubiza uno munsi biragoye ako niko kazi Etienne no munsi navuga ngo yarafise agifisa ako kazi kwero ko bigoye kara kazi gasaba umwanya muremure no munsi sino bideha Etienne Ndayiragije mu bijanye no kugerageza kurondera yindi generation mu myaka ibiri yaramaze mu gisero kagihugu yaragerageje kuko asotse mu gisero kagihugu nivyo tudafise Saido tudafise uwundi Piero tudafise uwundi Frederic ariko no munsi turafise icizere ko umukinyere Erdinho Monkora ashobora kuzo umukinyi mwiza wo hagati Abedi Bigirman ashobora kuba umukinyi mwiza wo hagati uno munsi dufise umukinyi twiza rya Mudere ashobora kuzo umukinyi mwiza akini ibibanza birenga bitatu mu kibuga aba ba Musore Prince bahawe icizere Bukuru Keita muri defense yawe icizere twabonye uno munsi mwigori nivyo Jonathan yaraje kuri ya Mutombora ariko kandi ubona ko umunyegori afise experience ubona ko biriko biragorana kumusubiriza igihe adahari nibaza ko barabigerageje kurujya mu joueur kina muri Belgique bagiye barazana hari igihe byashitse Onezima akaba ari wakina mugabo mu nyuma nundi twabonye ari karagaruka meme no kuri Mutombo hariho match yaje agakina fata inyuma ya Jonathan ninde munyegori yoba yararekanye performance yerekana ngo mu mugwisero kagihugu turakwiye kwibagira Jonathan hawe bagerageje bagiye batandukanye Mateo Nkuru nziza bagerageje ba Onezime bagerageje ba Wilonja Ismail bivuze ngo gusubirira Jonathan nimba nacari kibazo ni kindi kintu naco gisaba umwanya muremure kugira ngo tugire umunyegori ari nko kugwego kwa Jonathan Karorero kuko no munsi biroroje kumbwira ati Jonathan yaratwibagije arakaza makartire parce que yaraje arakombla iyo vide ibintu bigenda neza rero uno munsi turabye ni generation nshasha vyasaba ko umugabo yitwa Etienne Ndayiragije bakurikiranwa cyane bano bakinyi ugukurikiranwa kwabo nukurambega mu maklebe yabo babayeho gute mugabo hacaba ikibazo abakinyi bacu ntibahozako bivanye n'amaklebe amikoro y'amaklebe umukinya kina mu Rwanda muri treve mu kwezi k'umunani ameze neza ari nko muri Gasogi cyangwa muri APR cyangwa muri Rayon Sport nta cizere gari cuko muri treve mu kwezi kw'icenda ndamuronka uko yarameze kandi urumva cyari mushasha ari kuri pressure yo kumva ngo birakunda ko nzo musubirizi wa Saido ivyo bigatuma rero twama tubona liste ihindagurika kenshi uno munsi kuri Malawi hakinyaba ejo kuri Namibia naba ejo kuri Senegal naba abarundi tukaba kuri pressure yo kumva ngo tugomba kurondera insinzi byanga bikunda ariko nitumenye ngo Senegal uno munsi ngunda kwitanga karoro ni gihugu gikomeye mu mateka y'umupira w'amaguru cyatunze abakinyi bakomeye aba ba Diouf cyatunze ba Demba ba Demba Cissé ariko uno munsi bafise kan imwe ibatwaye 2021 kandi ugiye kuraba generation ya Sadio Mane ni generation imaranye imyaka irenga 10 generation hii imeze neza urabona ko nubu Arius yarinze asezera hageze abo bamubwira ati gerageza gusubiriza generation Sadio Mane agihari kuri mbaraga kandi bo barabigerageje kwikura ama equipe y'abakiri bato ya Senegal bitandukanye n'ama equipe menshi muri Afrika nico navuze mbega consistency kwa kinyi bacu ibura gute umugwi seruke ugomba kuba hari umugwi umukinyi atameze neza atakaza ikibanza mugabo twe twisanga muri condition zuko umukinyi mwiza ni mwiza nubwo atari mwiza muri club ye wagomba kudatakaza ikibanza twabonye abakinyi benshi bagaragara badafise club twabonye abakinyi bagaragara kenshi yemera kuzuga ubona ko ubujya meze mu bijanye n'ivyo agomba gutanga mu kibuga atari sawa ariko umukinyi bigakunda kaza mu gihe uno munsi dufata karorero Raheem Sterling n'umukinyi akomeye mu mugwi seruka bw'Ubwongereza mugabo ikanze yaragitakaje vyaraheze
ko muri club ntameze neza nta form ari nta form arimo nukuvuga ngo hari concurrence nini hari kugwanira ico kibanza birenze ariko no mutwe turaba nta migwi iseruka y'igihugu y'abakiri batikurikirana dufashe nka equipe nationale batanze imyaka 17 heruka muri Ethiopia uno musi wo kubaza ati aba bana bari muri equipe bageze biragoye uno musi ufashe aba bana bari mu mugwi iseruka y'igihugu batanze imyaka 20 baheruka muri Tanzania bahagaragaye abana benshi bakinira za Ngozi City bakinira za Rukinzo Football Club bakinira imigwi yayo iwacu bakinira za Mamuru Christophe Kan biragaragara ko aba bana uno munsi yari equipe bwiza gukurikirana nivyo twarabonye urwandiko runoma abamenyereza bagiye gukurikirana no migwi y'abakiri bato mugabo kandi duca twibaza ubwo vy'ukuri igiye imigwi y'abakiri bati dakomeye umumenyereza azabizomworera kubaka equipe ihoraho mu gihe abakinyi bashobora batakaza urwego umunsi ku munsi nimba uri mu Rwanda ukamenya ati nkinira Rayon natakaza ikibanza natakaza form umwana ari muri Bumamura ntwara ikibanza ivyo vyokomeza equipe nationale yacu vuga ngo umukinyi ahiki umumenyereza cyo bituma tubona Etienne yagerageje ibintu byinshi agerageza kuzana abakinyi bakiri bato banyotewe kumva ngo ninaza mu giseruko ya gihugu ngomba kuvyaza umusaruro umwanya umenyereza azoma kugira ngo bikunde ngaruke ivyo rero byari ibintu bisaba umwanya muremure nduma pa ndabona ko nuno mugabo twize ya Sangwa Patrick arasabwa kubandaniza Etienne yagejeje mu bijanye n'inyubako zo kuri tapis vert mu kibuga hanze y'ikibuga navuze umenyereza wese afite touch yiwe mu bijanye no gukina equipe yagomba kubanza gutegurwa urunganwe rushasha rushobora kumarana imyaka 4-5 ariko kandi hariho na pressure ibwira buri mukinyi wese ari mu giseruka gatatu no musi nimba nda ejo nova kuko umugiseruka gihugu no bakinyi bose bameze neza habe mu guhangana rero nayivuze ko guhangana kugira kuzobeho nuko azobaho iyo migwi y'abakiri bato nuko azobaho guhicizera abakinyi bakinani wacu nuko azobaho ukutumva ngo ndi gihangange sinotakaza ikibanza mu giseruka y'igihugu ivyo byofasha cyane rero numva ko amahirwe ni make n'ubundi yo kwizera ko tuzoja mu gikombe ca Afrika ngerageje kuraba yindi migwi igeze ngerageje kuraba ayindi migwi igeze staff wabayifise babafisa abakinyi bahoza ko bafise imigwi y'abakiri batimeze neza kuno musi ntwo kwikombara na Nigeria ntwo kwikombara na za Mali ntwo kwikombara nimba hagezaho mu giseruka y'igihugu nka Guinea Conakry usiba mu gikombe ca Afrika utsinzwe n'igihugu nka Tanzania tuca twigira kuri Tanzania tukaraba Tanzania no musi bageze nivyo mbwana hari Samantha aracaza muri equipe nationale Simon Msuva aracaza muri equipe nationale nivyo bigaragara ko bakuze mugabo bariko baraduza ino generation ya Faisal Salum bakiri bato ni umupira wabo bashizemo amafaranga abakinyi bari motive bahawe miliyoni majanindwi n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan nyuma yo kuronka qualification bivuze ngo staff ya equipe imeze neza ariko kandi hariho motivation ariko kurundi ruhande umukinya kinira Young Africans ntacu to mutuma umukinya kinira Simba Sport Club ntacu to mutuma umukinya kinira Azam ntacu to mutuma umukinya vuye hanze azingo nje kugwanira ikibanza na Faisal Salum akinira Azam arazingo ikibanza nzokigwanira bishobotse ndanagitakaze bivuze ngo harimo uko guhangana harimo ayo mafaranga harimo uko ko abakinyi bari mu maklub akomeye ariko kandi hariho n'integuro y'abakiri bato kuno musi muri Tanzania bafise champion y'abakiri bato mu myaka 17 bafise champion y'abakiri bato musi imyaka 20 twama tubabona muri Sekafa ntibasiba kandi kenshi bagira finale kenshi batwara kino gikombe bivuze ngo izo nteguro zaramaze kubaho abandi baradusize kugira ngo twigeranye n'abandi nuko tubanza kwemera izo nteguro tutakoze tuzikore tutari kuri pressure kuko nta gikuba kiba gicitse Burundi budakinye kandi mugabe igikuba kiba gicitse Senegal idakinye kandi parce que barabiteguye reka dugire kuri bano menyereza bagiye baracima Mutombora kuko Mutombora ni wagiye muri kane abakurikiye n'ivyigeze bikunda kuko twagiye mu 2019 2021 twajayo ya mugabo wavuze ko twajayo bigaragara ko umusaruro twaronse muri kane turi kumwe na Mutombora twashitse muri kane tutiteguye nkuko abandi biteguye nje bituma twarabuze zaragaragaye uko ugiye kuraba uko twitwaye mu nkino twakinye muri kane kuva yatagitsindo na kimutsinze nta nota nari mufise ubona ko nibaza ko ari twa turahura n'igihugu citavye ihiganwa rya mbere nka twebwe nka Madagascar ukabona ngo umenga bamenyereye kane kudusumba ndashaka ko dukoresha umwanya mutoya cyane ikintu kimwe canke bibiri vyo gukosora kuri zino staff zagiye zihaca inyuma ya Mutombo ndavuga bagiye barahaca nka Etienne na Jimmy Patrick ni biki bikuru vyo gukosora kugira ngo twizere kuja muri kane 2027 ikintu ca mbere nibaza ko ni Etienne na staff yiwe nako ni Sangwa Patrick kwicara na staff yiwe bakigira
kuramo mu makosa kumbure mu bijanye n'imikenya ashobora kuba yarabaye mu giseruka y'igihugu gutegura no vuga ngo abakinyi mu mutwe umukinya kumva ngo nje mu giseruka y'igihugu ngomba kwitangira igihugu vyanka bikunda ariko kandi umukinya kumva ngo inje mu giseruka y'igihugu nshobora kuba nje ijyanyuma ntabanda nje meze neza sinzogaruka ariko kandi hakabaho nuko gwa amahirwe uwo wese kuko biracana intege hari umukinya ashobora kuza mu giseruka y'igihugu akagaragaza performance nziza ugasanga abarundi basigaye babaza naka yagereye naka ko tutakimubona bimeze gute rero kwigira kuri amwe mu makosa yagiye araba ikindi ndaza kuba ninja muri ino staff cyane turabe mbega uburundi ni umupira wacu akaranga mutima ku mupira wacu nakahe nukugumana umupira nugukina umupira unyaruka nugutera imipira miremire parce que uno munsi equipe zose nivyo atari bakakona kuvuga muri Afrika umupira n'umwe n'indi bwiye bitandukanye ariko uno munsi ukinya n'imigwi dufate yo muri Afrika y'amajyaruguru bino bihugu by'abarabu urabona ko umupira wari totalement différent n'umupira ukinwa nko muri Senegal mugabo no muri Senegal nabo huye nabo urabona ngo barateguye urabona ngo equipe irafisa karanga mutima urabona ngo umukenyuro bakoresha nimba ari 4-3-3 nimba ari 4-2-3 umwe birahari birazwe uno munsi abarundi bigaragara ko ugiye kuraba no mu migwi yacu turi equipe igomba gukina umupira cyane kugumana tutembereza nimba tugomba gutembereza umupira birumvikana kutegerezwa gukina urukino guguruye abo bakinye baba bahari urukino nimba guguruye tusha turaba dufate nko makinyi bari mu giseruka y'igihugu no munsi turaba ugwego Shassir na Imana yerekanye umukinyi mwiza zigumana umupira zigutanga umupira wanyuma ushobora kuvamo igitsindo no mu dufashe menye Imana Bonfils Caleb n'umwataka mwiza gora ba défenseur ariko kandi ashobora gutsinda ibyo bitsinda igihe umupira uri kuragera muri surface de réparation tugaca dusaba iyi system bikeye y'abakinyi bakina ku mpande yaba nimero 7 nimero 10 nimero 2 nimero 3 bari capable cyangwa se bashoboye kudugana imipira bakayishikanira umusatirizi aho naho duca turabo no munsi twebwe turacari mu bintu vya bricolage vyo guhengeka mukinya gakina mu kibanza dakina Modere Akbar nivyo tumuzi nk'umukinyi wa hagati mu kibuga akakina ku nimero 2 mugabo bikagaragara ngo ivyakina bamutuma cyane kuzibira gusumba kumuha ubwigenge umukinya kina ku nimero 2 agomba guhabwa bivanye na system equipe ibiri kirakina rero ibi byo nadufasha cyane nimba tugomba gukina umupira w'amaguru hakaba equipe iteguye ifise ADN yayo nzokwama ntanga example kuri equipe nseruka y'igihugu ya 2019 y'abatarenze imyaka 17 yari ifise hagati mu kibuga uno mwana batazire yitwa Pacifique batazira Makis akina Bumamuru ikagira uwitwa Mnaba Edson uno musakina equipe ya Flambeau du Centre muri 2018 babanje bakina Sekafa mu ntara ya Muyinga intara ya Ngozi intara ya Gitega ariko baca bavaye baja gukina muri Tanzania yindi Sekafa nibaza ko ni generation yatweretse aba ba nibikora Artire aba ba Jire uno musi bakina za Deira ni equipe abantu bagira amahirwe yo kuraba umupira bakina abana nubwo bakina na za Marina zanduka ubona ko baratusha igihagararo n'integuro n'ibindi ariko iyo ADN uko gutembereza umupira biriho ivyo rero biba bisaba ko no muri national team tumenya ngo umukiya kina nimero standard ajejwe iki nimero 8 nimero 10 nimba dukina muri system yo guherekanya umupira tugomba kuba dufise umukinya kina buri mukinyi ku kibanza ciwe tugamusaba ibihwanye n'ivyo ari capable yo gutanga okay twavuze amakosa yagiye araba haba kubatanguriye Sangwa Patrick twavuze kuri Etienne twavuze kuri Jimmy Ndayize mugabo nibaza ko umuguseruka gihugu nko wabivuze si ibintu tegura umunsi umwe hama ngo ne equipe nationale imeze neza iriko itabira kan ihoraho ushobora kuvuga ati yonagwana qualification mondiale Sangwa Patrick ni mushasha mugabo hari ivyo akeneye gukora hari ivyo akeneye kwigirako yaba makosa yabaye ubwa mbere yakosore mugabo hariho n'ivyo ashobora kubandanya agirako kubari basanzwe bahari nibaza ko dushobora kuzobana tubiyaga kivyo ntamba mu rugamba uko umuguserukira gihugu nuko amatuvuga ko ubufise vyinshi tuvuga ko ariko reka manda ndagushimira mbere na mbere nibaza ko wadufasha twinjiza muri equipe nationale mbeho kugwiki vyogenda gute Hazard Romansa rero ndagushimire cyane wakoze cyane kubana nanje wakoze cyane Richard shimira n'abadukurikiranye bose muri rusangi nkuko bivuze equipe nationale mu giseruka y'igihugu wacu tugomba ko amatuvuga kuko bukene uko bwije na cyane ko twariko turavuga ku mpinduka ziheruka kuba ziba zumenyereza mbega bizoza kuba bidufasha iki muri kazoza urakoze cyane reka shimira abantu bose badukurikiranye ahanje naho utaha